Nanje ndabashimiye cyane kubona mwanyumvire kugira ngo tugirane iki kiganiro, kugira ngo tugirane ikiganiro kuri ibi byo kujana ubutumwa canke igikorwa c'Imana, igikorwa Imana ifise ku mutima wayo kuva kera. Ubuheruka twaravuze duravye isezerano rya kera, ariko ubu tuvuze kw'isezerano rishasha hoho nibaza ko bija kworohera abantu cane kubitahura, kubera n'ubundi abantu benshi babivuga muri ubwo buryo. Urazi yuko duhera ku kwibaza ko iryo janabutumwa rifatanye n'itegeko rikuru. Iyo turivuze twibuka itegeko rikuru ry'umwami wacu Yesu Kristo, tuvuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 28 umurongo wa 19 no kumanuka, bariko bavuga itegeko Yesu yahaye abigishwa biwe, avuga ati nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa banje, mubabatiza mu izina rya Data, ry'Umwana, rya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Ayo majambo abantu bayumvise bumva ko vy'ukuri Yesu yatumye abantu kujana ubutumwa bwiza mu guhindura abantu abigishwa n'ivyo bikorwa byose. Ariko ico gikorwa c'Imana canke igikorwa c'Imana canke ijanabutumwa canke mission ntibihera muri ayo majambo Yesu avuga, ahubwo ubwavyo mw'isezerano rishasha bigaragarira mu kuza kwa Kristo mw'isi. Kuko ijanabutumwa ni nko gutuma, n'igihe twumva ko hari intumwa yajanye ubutumwa mu kindi kibanza. Mugabo aho rero mw'isezerano rishasha dutangura kubona Imana ubwayo izanye ubutumwa ibuzaniye isi, ikemera kwihindura umuntu ikaza kubana natwe. Ubwo butumwa rero yari ifise ni bimwe yari ifise ku mutima wayo mw'isezerano rishasha rya kera tuguma tubona. Ko Imana ihimbazwa uko bikwiye, ko Imana igomba kugiranira imigenderanire nawe yaremye n'ivyo yaremye, mu kuza rero kubana natwe mw'isi. Ngaho rero aho tubonera ko vy'ukuri ubutumwa butari bukiva ku muntu, intumwa yari Imana nyene ubwayo, umwana wayo niwe yaje. Urukundo rw'Imana rumwe twari tuvuga mw'isezerano rya kera Imana yagomba kugaragaza rwari runonosowe, kubera Imana yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo aze kubana natwe mw'isi. Rero ubwo butumwa tuca tubona yuko isezerano rishasha, usomye Matayo nivyo aravuga gushikaho Yesu nawe ariko ararungika abigishwa biwe. Mariko arerekana, ariko avuga Yesu kungene yabayeho, akavuga n'uburyo nawe yatumye abigishwa biwe kujana ubwo butumwa mw'isi, mugabo ashimikira ku bimenyetso n'ibitangaza bigaragaza ubwami bw'Imana. Luka nawe avuga nkuko nyene, mugabo aba ariko yerekana ukungene isezerano ryari rifiswe nabo mw'isezerano rya kera yuko hazoza umucunguzi, ko yaje ari Yesu, kandi bakerekana ukungene Yesu nawe ubwiwe atuma, kuko yari afise ijambo ryo guha abigishwa biwe kugira ngo bashire amahanga yose. Na Luka niwe yanditse n'ivyakozwe n'intumwa, kandi aguma yerekana ico gikorwa c'ukungene hazoza umwitsa, Mpwemu Yera, hama kugira ubutumwa bugende bushike hose bigaragara ko Imana, uretse ko Kristo yari ngaha ari umwana w'Imana, mugabo n'ukugenda kwiwe atazodusiga twenyene nk'imfuvyi, mugabo ko Mpwemu Yera, urumva Luka ariko aravuga wewe aca tomora ko Imana ubutumwa ariyo ibufise ngaha mw'isi, biciye mu mwana wayo yatumye, biciye no muri Mpwemu Yera akorera mw'ishengero ryiwe. Luka urumva arerekana iryo janabutumwa ukungene igikorwa c'Imana kibandanya mw'isi. Yohana aca yerekana rero rwa rukundo, mugabo ariko avuga agomba gutomora ivya Kristo, mugabo nawe yerekana ukungene umwana w'Imana yatumwe, n'ukungene nawe atuma donc abo bigishwa biwe, avuga ati kuko Data yantumye nanje niko ndabatumye, nimugende. Urumva yuko isezerano rishasha ritangura abandi ku butumwa bwiza, ariko berekana ukungene ubutumwa bwa Yesu Kristo yaje
hanyuma n'ukungene yabushikirije ababubandanyana aribo bigishwa biwe abo yateguye iyo myaka 3 yose. None ubwo butumwa bwari ubu, ubwo butumwa bwari Kristo, yari ya Mana igomba kumenyekana kugira ngo isengwe ihimbazwe uko bikwiye. Rero Kristo kubana natwe kwari kugira ngo tumwitegereze tumumenye. Nico gituma ntihazanye amatangazo, ntihaje kuvuga ibintu biruta birabwira Imana mwarayishakuje bimeze ukuntu mugende mwihane rero ibintu bihe. Oya, yaje kubana natwe kugira ngo tumubone tumenye ibyiwe. Mugabo we yaje agaragaza ubuzima bw'umuntu nkatwe, mugabo ari Imana yuzuye 100%, kandi yavuga ati nta kintu na kimwe nkora nigeneye, ibyo nkora byose ndabikora ndavye ibyo data akora. Yari ahejeje gutanga ubutumwa buvuga ngo umuntu niyigenga. Ubutumwa nzanye no kuba mumenya ko nk'abantu mwaremwe mu ishusho yayo mukwiye kugengwa na 100%, ibyo mukora bikwiye kuba ari iby'Imana igomba, bimwe byo mwitangurira. Kandi ubwo butumwa bwari bukomeye kuko abigishwa biwe yababwiye ati navaranye namwe iki gihe cyose, mwarabonye namwe nimugende. Kandi akababwira ati mugende guhindura abantu abigishwa banje banyigane. Ni ubutumwa bwo kwigana umuremyi, no kugira ngo tubeho nk'uko igomba. Hanyuma ntibirya ubwoko bumwe, si iby'Abisirayeli. Isezerano rishasha rero cyatwereka ati ibi bintu nibyo. Petero niwe wavuga ariko aratangariza abantu ku gihe ca Pentekote avuga ati ibi rero isezerano ryanyu n'iry'abana banyu n'iry'abantu bose bazohamagarwa nk'uko Imana ari. Urumva amahanga yose ubu rero birugurutse, kandi aba bantu batumwe baratomorewe bavuga ati ubu butumwa mutumwe ku mahanga. Ivyo rero avuga ati nuko nimugende. Rero mu isezerano rishasha tuca tubona hariho ihinduka, atari ubwoko kanaka abakomoka kuri Aburahamu, mugabo havuka ishengero, umuryango w'abizera. Uwumvise ubutumwa akizera abatizwe yinjizwe muri uwo muryango. Hama amaze kwinjizwa muri uwo muryango, muce mumwigisha kwitondera ibyo nabageze, atahure neza icyo yitezweko ari wo muri uwo muryango. Hanyuma mucike ubwoko, ihanga. Petero niwe acabivuga mu cete ciwe avuga ati muri ubwoko bwatoranijwe, muri ihanga ryera, Isirayeli rero nshasha, abantu bari ku isi yose batari mu kibanza kanaka, atambibe kanaka, mugabo bafatiye kumenya Kristo. Kuko Yesu Kristo ubutumwa yazanye nubwo kumenyekana ko bamumenye, kuko baca bamenya uwamutumye, hanyuma bakaca bamumenyekanisha. Nabo rero avuga ati mugende mu isi yose kugira ngo ishengero ryubakire ku kumenya. Umuntu we abamenye Kristo nibo bagize ishengero, hama ishengero naryo rifise ubwo butumwa bwo kumumenyekanisha, kandi abamumenye bose baca baja muri uwo muryango. Isi yose ishike aho ibona ubwiza bw'umuremyi, muhimbaza uko bikwiye. Abo mu isezerano rya kera twaravuze vy'ukuri yuko batatora ico gikorwa Imana ifise, kuko bo ivyariko biraba cari gitutu n'ukuri, ntibashobora kubitora. Mugabo kuza kwa Kristo kwaje kugira ngo byoroshe kubitora, naho bitoroshe gutoreka, kuko Kristo yaje kugira bitomoke, ariko ntibyari byoroshe naho nyine. Yarabibasiguriye kuva imyaka bamaranye, ntibigeze babona ikibanza cyandi mahanga. Ikimenyamenye ni intango y'ishengero rya mbere, intambara bagize kugira ngo bumve ko umunyamahanga yizeye. Harabaye ibibazo bikomeye mu byakozwe no muri kurasoma, ugeze mu gice cya 11 ubona inama iri kiraba. Petero kubera yagiye kwa Korneliyo, kandi naho nyene ategetswe na mpemu, akumva vy'ukuri akwiye kugenda, akagenda atabitahura. Ivyabayeyo ishengero ryose byaragaragaye ko byarihungabanije, bagira inama ikomeye. Ariko igihe uri kurasoma muri Matayo bariko baratumwa, canke mu byakozwe n'umwa mu gice ca mbere 8, naho nyene Luka ariko arandika ukungene mwemu Yesu yabatumye, yabwiye ati mugende murindirire Yerusalemu. Avuga ati nzobarungikiye mwitsa niyaza, avuga ati ku 8 avuga ati ariko muzohabwa ubushobozi mwemu yera niyabazako, muzombera ibyabona byo kunshingira intahe,
uhereye i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Muri ayo majambo urumva ko adatandukanye amahanga, kuko muri ico gihe Abisirayeli bari babizi ko muri ubwo bwoko bwabo hari abasabagiriye mw'isi yose. Bari bazi yuko ku mpera y'isi hariyo Abayuda bivanye na vya bihe vyose bacamwo vyo gushwirakizwa no gukurwa mu gihugu cabo kuko bananiwe. Rero bumva umenga bazoja mu mahanga barondera iyo Umuyuda ari kugira ngo bamumenyeshe ko Kristo yaje. Ntibigeze batahura ikibanza c'amahanga. Mugabo Mpwemu Yera kubera ariwe yariko arakora mw'ishengero, urabona ukungene akora ico gisika, abantu bitangura kuvugwa mu vyakozwe n'intumwa ariko berekana ishengero ririko rirakura i Samariya, ukungene ryagiye i Yudaya, ukungene baciye bashika rero i Kayisariya. Aho rero abanyamahanga batanguye kugaragara vy'ukuri ko Imana iriko irabarondera bariko barakizwa, vyaranyiganyije ishengero, bituma biyumvira kabiri, bibuka amajambo yo mw'isezerano rya kera yavuga. Nabo nyene bavuga ati none ibi bintu ntibigaragara, erega si twe twabigize, Imana niko yabiteguye. Umugambi w'Imana buratahuwe, baca batangura kuja za Antiyokiya, ubutumwa burashikayo burabandanya. Rero urumva si igikorwa cari coroshe, nitwoca tuvuga ngo kubera hari mw'isezerano rishasha baciye bamenye ko amahanga yose arimwo, rwabaye urugendo, rwabaye urugamba Mpwemu yagwanye n'imitima y'abantu igumye kugira ngo abarongorere muri ico mugabo, kubera bari bamwemereye kubarongora, yaraberetse inzira yiwe, Imana irashika mu mahanga yose. Murakoze cane. Egome ijanabutumwa ryaragize intambamyi cane zo gutahurwa kubera zaciye zubakira ku bijanye no kurenga imbibe. Kubera iki? Ubwavyo birafise imvo, ni kubera igikorwa kigumye cagaragaye umenga nuko umuntu arenga imbibe, kuko ico kibazo co mu kibano nticigeze kibaho. Uwizeye gushinga intaha habaye vyamye bimworohera. Rero abantu ahubwo hageze ko barenga imbibe niho vyagoranye. Akarorero ni muri ivyo vyigizwe ikibazo c'ishengero rya mbere i Yerusalemu. Murumva ko bari i Yerusalemu bari baguwe neza kandi bagwiriye. Bavuga uri gusoma igice ca 6 c'indwi, urabona yuko ishengero ryagwiriye cane ngo rihimbaza Imana, ibintu biragenda neza. Ca gicapo c'abantu bubaha Imana bayikunda cariko kiragaragara. Muga ntivyari bikwiye, vyasaba ko barenga imbibe z'imico, imbibe z'ibihugu, bakagenda bakajana ubutumwa mu bundi bwoko. Rero kubera ubwo bukomezi bw'iryo ntambuko yo kurenga imbibe, bahavuye bitiranya kujana ubutumwa bwiza canke iki gikorwa c'Imana no gushimikira ku vy'ukurenza imbibe ubutumwa bwiza. Hanyuma baribagira ikibazo twe twoca twibaza muri iki kiganiro, mbega ijanabutumwa ritumbereye iki? Kuko ico cibagije nico cukuraho izo ntambara. Uvuga uti ijanabutumwa ritumbereye iki? Ijanabutumwa ritumbereye guhimbazwa kw'Imana, rigomba yuko abantu bose bayambaza. None rero ko ari ivyo, abadukikuje, abari kure yacu bose bakwiye kuyambaza nk'uko n'ababa ari kure bakwiye kuyambaza. Rero aho bica bikuraho ico kibazo co kuvuga ngo mbega ninde ariko ajana ubutumwa bwiza, mbega n'uwarenze imbibe canke n'uwuri ngaha. No kuraba yuko ahubwo tuvuze ijanabutumwa, umwe ariko agira uruhara muki, kuko uruhara rwose uriko uragira, umwe wese agira uruhara mw'ijanabutumwa, nukuvuga mu gikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana kiyo gikorwa nayo ikoresheje abantu bayo mu kubahamagarira kugira uruhara kanaka. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa wewe ukora kitikwiye, gikenera ubwunganizi, kandi twese tugafataniriza hamwe kubona uwo mugambi w'Imana. Naho rero abantu baca bakuriraho ivyo vyo kwibaza, mbega ninde ari mw'ijanabutumwa, warenze imbibe, uri ngaha mu gihugu. Ni ukubanza kugaruka ku ntumbero, hama mugaca muraba, tukibukanya yuko dushobora kugira uruhara gusa. Nta muntu ariko akora ijanabutumwa, ahubwo ariko aragira uruhara mw'ijanabutumwa. Murakoze cane. Ubwa mbere tugarutse mw'isezerano rishasha, duha amahirwe asanzwe igikorwa c'umuntu mu bijanye n'ijanabutumwa, kubera haragaragaramwo kunanirwa, haragaragaramwo kutavyumva. Mugabo duhagaze kw'isezerano rero rivugwa mw'isezerano rishasha nyene muri iki gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa mu gice ca mbere 8, niho Yesu abitomora neza avuga ati
ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza muzoba ivyabo navyo kunshingira intara Yerusalemu, Yudaya, Samariya, Yudaya hose, Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Urumva yuko rya janabutumwa Imana ifise ntiryubakiye ku nkomezi z'umuntu, ni mpwemu yera. Rero abantu bariko baragira rwa ruhara twako turavuga bari mu ishengero ryayo, hagaragaramwo kumvira mpwemu yera no ku rimwe rimwe kutamwumvira. Uca ubona intambara yama ihari. Uribuka igihe mu ishengero rya mbere ishengero ririko rirakomera, abantu batanguye rero guzana uburyo bwabo, uwitwa Ananiya na Safira ingorane bagize, bariyumvire bati ibi bintu naho tubirimwo hari ikibazo, tugatanga aya mahera yose mbere bica bigenda gute, reka tubaheko. Mugabo Petero wo buryo yabisiguye yavuze ati rega si twebwe si abantu, ni igiki gitumye mu mitima yanyu mugomba guhenda mpwemu yera? None mpwemu yera naje nko gute muri ibi bintu? Ababitahuye bose barazi yuko igikorwa c'ishengero rigihagarariwe na mpwemu yera, kandi ijanabutumwa niwe ariko ararikora mpwemu yera. Rero mu bihe bitandukanye tubona ukumvira mpwemu yera mu buryo budasanzwe, mu bindi bihe tubona isubira nyuma, abantu bakaresista kuvyo mpwemu yera ariko arabajana. Si mpwemu yera adebukirwa, mugabo abantu mu gihe kimwe baragirirwa ubwo buntu bwo kumvira, ikindi gihe bikabagora. Rero ishengero rimaze imyaka hafi 2000 ubutumwa bwiza ariko rirabujana. Isi iriko abantu benshi, hariho ibice bimaze gushikirwa n'ibindi bitarashikirwa, ariko intumbero y'Imana nuko bose bashikirwa bakumva ico kwizera n'irindi banga. Rero muri Matayo 24:14 ati ubutumwa bwiza bw'ubwami buzobanza buvugwe mu isi yose kugira bubere ikimenyetso kibera icabona amahanga, ico gihe umuhero uzocuza. Ni ukuvuga ngo Imana irafise integuro y'ukungene izobiheza. Abantu bazokwanza kumva, abajanabutumwa bazobanza kubishikana hose, abantu bumva ibijanye n'uwo mugambi w'Imana, bahamagarirwa kuyihimbaza no kwizera umwana wayo Yesu Kristo, ariwe twabonye mu ishusho y'Imana. Rero nibavyumva ntibamwizere si ikibazo, nibamwumva bakamwizera birakwiye. Ni ukuvuga ngo Imana ihagarariye uwo mugambi kugenda. None ino munsi ishengero rirafise aho rigejeje naho ritaragera. Ni ukuvuga ngo ntitwovuga ko ritabirimwo, rirabirimwo, mugabo ku rugezo kanaka, kandi birihutirwa ko bibandanye. Mu vy'ukuri ishengero nuko twizera ko ari rya Kristo ariko arubaka we nyene, ariko kandi ritazohava rinanirwa, kuko irya Kristo ntirizonanirwa. Mugabo mu vyabo bagize iryo shengero turabona yuko hariho abatintumbera. Uriko urasoma ivyahishuriwe Yohana niho ubibona. Yesu ariko aragaragaza igicapo c'amashengero muri Efeso, ariko aravuga yuko ngo Yohana atangura kubibona aravuga ati ishengero hari ico Imana yarihaye, kandi ico Yesu yakigaragaza muri iryo hishurirwa nk'ibiteretswe kw'amatara, avuga umuco wayo, kandi avuga ati niwananirwa kuba umwizigwa muri iri nzoza nkureho. Nuvuga ngo igituma ishengero riba ishengero iyo ritariko riragikora riragumaho, umwami atagifise uwo mugambi ngo bariko barabandanya. Nuvuga ngo Imana ishengero ryayo rikira rakora umugambi wayo, mugabo ibyo tubona byose abatari muri uwo mugambi ntibari mu bya Kristo nyene, kuko ishengero rya Kristo riri mu mugambi wiwe, ntiriri mu bindi bintu. Rero sinohava mpagarara ngo mvuge ngo ishengero ngo ntiribirimwo, kuko ishengero ryayo riri mu mugambi wa Kristo nyene gusa. Mugabo ibyo tubona byose ntituca tuvyita amashengero, ahubwo tutahura ko ari ishengero rya Kristo kubera riri mu mugambi wa Kristo, ririko rikora ico gikorwa. Mugabo ntidudeha kuvuga ko mu mugambi wa Kristo abitwa abamwizera iyo bataye umurongo abahamagarira kugaruka, niwahindukira ukava muri ibyo nzoza kuri we nzokora gutya. Mugabo mutanyumvira ngo jane iki gikorwa ikujya kwa ryahanga rya Isirayeli nyene. Isirayeli urumvira, turi kumwe tubandanye dushitse ca gikorwa, uriko uranka kumvira nzokureka
kuko isi yose ni yayo. Aha aho rero urumva twadeje kuvugana ibijyanye no guta intumbero kw'abantu bari hamwe bashobora kuzimira. Muravyibuka Petero no Petero ne byaranditse yandikira bizera mugabo Paulo ngomba kuvuga ariko aravugana nabi Galatiya yabwiye ati none mwe mwabaye byabagendeye gute kuko mwari mwamenye ivy'ukuri vyari byo. Hanyuma haza umuntu muri mwebwe sinzi ibindi yababwiye muca murahusha intumbero muca muja mu bindi. Ninde yabaroze? Urumva rero gutakaza intumbero birashoboka bivanye n'inyigisho y'ikinyoma yaje itari y'ukuri. Inyigisho y'ukuri ni iyi, ni inyigisho ya Kristo nyene kwavuga ati mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Rero umuntu ataratahura ibyo Kristo yageze abantu wigisha iki? Kubera ko ugomba kwigisha abantu ibintu wewe utazi Kristo ibyo yageze ko vyigishwa. Rero abantu bose baja kwigisha bakagomba gusigurira ishengero ico rihamagarirwa batatawe ico Kristo yageze abigishwa, kuko by'ukuri tuvuganye muri iki kiganiro ico ni ikiyago gikomeye mukwiye kugarukako. Mbega ibyo Kristo yageze abantu kwigisha nibi? Mu by'ukuri nagomba ntunabipfunyapfunye, kubera tukagomba kubipfunyapfunya abantu bava bibaza ko bisanzwe. Petero ariko arabibwirwa nabo bari kumwe byabaye mu mfunyapfunya kwe babare ati ibyo nabageze uvara bitomoye yari yababwiye ati murabizi ibyo je nababwiye. Hanyuma Paulo ariko aravugana na Timoteyo nyamubariye ati ibyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona byinshi uzuvyigisha abantu bo kwizigirwa bashaka kuvyigisha abandi. Urumva kubera ko babigira ibanga ivyo bintu, kubera ko Paulo atabwiye Timoteyo ibuka iki n'iki, kubera ko Yesu atabwiye abigishwa biwe ati murazi ko nabigishije ngo muvuge ibi n'ibi azoba ari byo mwigisha. Ni ibintu bijanye n'ubuzima mu bana, si inyigisho zo kuri podium, si ibintu bitangirwa hajya ngo abantu ngo babinote. Yesu Kristo yahaye abantu ubuzima bwiwe, yababwiye ukungene bakwiye kubaho bakamukurikira. Yari gushobora kuvyexposa mu nyigisho imwe twavuga ngo inyigisho yo ku musozi, twaca tuvuga ati inyigisho ya Kristo turayizi nimwe yashikiriza ku musozi. Mugabo ugiye kuraba urabona neza yuko ahubwo ari kagaruka kubabwira yuko isezerano rya kera n'iry'ubu bidatandukanye. Ku musozi nico yarigombye kwerekana, yagombye kubereka ati musoma n'abandanya asoma ariko mumenye uburyo muritahura, nimusubire kwinterpreta ibyo mwasomye kurya mwahora muvyibaza. Ubu genda babwira ngo mubitahure uku, ariko inyigisho yiwe yaciye igwana yitomoka mu kubereka ubwo buzima. Jewe rero naho nagomba kuvuga mwipfunyapfunyo, nagomba ndababwire yuko Yesu agomba ko tumumenya tumenye uwariwe. None rero ni gute umuntu yo kwigisha abantu kugene bomenya Yesu? Rero ivyo si ibintu twava tujamo ngo ngomba ndabibabwire mu camake abantu bazava bavuga ati inyigisho barayivuze. Ni wo rufatiro, ni ibintu bihambaye rwose bitegerezwa kwitonderwa kugira ngo bivugwe mu buryo butomoye. Rero nanje reka mundeke ngumizaho Petero aho Paulo yagumiye kuri Timoteyo, kandi na Yesu ko yabwiye abigishwa biwe aba ariko mvuga. Hariho ikibitsanye, hariho inyigisho Yesu yashikirije abigishwa biwe ko bashikiriza abandi, kandi nta kindi shengero rifise ryigisha nizo zonyene, kandi izo zirahera kubera Yesu yarazihejeje kuzishikiriza abigishwa biwe, kandi intumwa zarabihejeje. Paulo yavuze ati nta na kimwe na rimwe kubabwira ntababwiye. Rero ndacuna nimba bihera, rero niturabe ko mbega mw'ishengero hariko higishwa ibihera canke hariko havuga ibintu byose. Rero ijana butumwa ririmwo ivyo. Murakoze cyane. Vy'ukuri igikorwa dukwiye gupfunyapfunyamwo aya majambo yo kujana ubutumwa bwiza, umuntu wese akwiye kwiyumvira iriya ntumbero twavuganamwo. Duhamagarirwa kugira uruhara bwa mbere, uruhara mw'ijana butumwa. Ijana butumwa twaritomoye ni igikorwa c'Imana cagutse, igikorwa c'Imana gikorwa n'abantu basanzwe.
igikorwa kidasanzwe gikorerwa mu isi y'Imana kubw'ubwami bwayo n'icubahiro cayo. N'amajambo ngomvye kugira ngo mbanze mvuge ico gikorwa uko nyene twociyumvira, ntihagire uwumva ko ninabikuba ndiko ndabikora nzoba ndi umuntu adasanzwe. Oya, igikorwa cayo gikorwa n'abantu basanzwe. Ni ukuvuga ngo nturinda kubanza kuba uhambaye, nturinda kuba ordonné kugira ngo uzokore ico gikorwa, nturinda kuronka iki, n'abantu basanzwe. Mugabo ico gikorwa ubwaco ntigisanzwe kubera ni ic'Imana Umuremyi. Ico gikorwa naco gikorerwa muri iyi si hose, urubuga ni isi yose, kigakorwa kugira ngo ubwami bwayo buze, ni kubw'ubwami bwayo kandi kubw'icubahiro cayo. Rero navuze yuko muri ivyo umuntu agiramwo uruhara. Umuntu wese rero yizera ari mu Burundi canke ari ahandi, akwiye kwiyumvira ati nuruhe ruhara ndiko ndagira kugira ngo abari mw'isi bahimbaze Imana, bayisenge, bizere biciye ku mwana wayo. Mbega ndiko ndaja kuvuga, mbega ndiko ndasengera ayo mahanga kugira ngo yugurukire ubwo butumwa bwiza, mbega ndiko ndashigikira abariko baragenda, ndiko nkora iki muri iki gihe mu buryo bw'uruhara nkora kugira ngo ca gikorwa gihambaye Imana iriko irakora mw'isi ngiremwo uruhara. Ntihagire umuntu yohava yumva umenga biri ku bitugu vyiwe. Twebwe ngaha turi mw'ishirahamwe ryitwa Burundi Mission Alliance. Burundi Mission Alliance wavuga ati barya ni babandi bajejwe ivya mission ijanabutumwa. Oya, n'uruhara umwe wese akora ruba rufise urugezo, harimwo abahimiriza abandi kugira ngo ico gikorwa bakigiremwo uruhara, nk'iki kiganiro muriko murakora kugira ngo abantu bumve ivyo tubatera intege, ni gushigikira abo tuzi bajanye ubutumwa bwiza, tukagira ico dukoze, tugatanga, tukabandikira, tukabasengera canke tugasengera amahanga kugira ngo ayugaye harimwo ibibazo bijanye n'intwaro zibuza abantu gushikayo, Imana isenyura ivyo bisika. Harimwo gufata uri umurongozi ugategura abantu kugira ngo bashobore kuja mu bindi bibano hafi kure, bajane ubutumwa bwiza kubera uri umurongozi mwiza, ubategure barungike kurya Kristo yavuze ati nkuko Data yantumye niko nanje ndabatumye. Avuga ati nkuko Kristo yantumye nanje ndabatumye. Gutyo uruhara. Rero dukwiye gutahura ko duhamagarirwa kugira uruhara bivanye n'ico wewe uwo mwanya ushoboye, mugabo dukwiye kugira uruhara.